Ndayifuriza ibihe byiza mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe aho murereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Ndabaha ikaze mwebwe mwese ku makuru agezweho muri kano kanya, amakuru ariko aravugwa nga mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Nkuko byoma bigaragara igisirikare cy'u Burundi cyane imbonerakure bariko barakorana cyane n'abazarindo mu gufata ugwaruka nga mu Burundi ndetse no muri Kongo nyene kugira ngo bagwinjize mu bikorwa bya gisirikare. Ibi byose ngo ni mu ntumbero yo kugira barabira hamwe rero uburyo bukomeza umutekano ndetse bokomeza n'ibikorwa bimwe na bimwe cyane ibikorwa bya gisirikare bigendanye no guhangana n'umuhari M23. Ku munsi w'ejo haribonekeje amamodokari menshi nyene imiduga canga makamyo ariko arapakira ugwaruka. Biravuga yuko ibyo biriko biragirwamwo rero uruhara rukomakomeye cyane n'igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi kandi kiraherutse kurungika abasoda benshi mu buseruko bwa Republika Iharanira ya Kongo mu bikorwa bigendanye nyene no guhangana ne kurabera hamwe ingene bohangana n'uyu mari M23 ukomeje kugenda uraba akasa mutwe, ukomeje kugenda urahangana ku buryo bukomakomeye cyane. Ndakumenyesha yuko kandi mu Cibitoke nkuko byoma bigaragara hama ariko haragaragara canga se hamaze kugenda harashika indongozi nkuru z'igihugu ndetse n'abandi bubahwa benshi nkuko byoma bigaragara. Harimo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Kuriyo, hariyo kandi umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca, harimo kandi umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD, harimwe kandi n'umukuru w'umugambwe mu gisagara ca Bujumbura yitwa Ngoragoze Alexandre. Bose baramaze gushika mu Cibitoke ahagiye kurobo kubera imyamamazo mu mugambwe CNDD-FDD mu matora yimirijwe nga mu Burundi. Ndakubwira yuko igisirikare cy'u Burundi by'umwariko hamaze gushyirwaho rero igisata gishasha kigiye kunganira abajejwe umutekano mu Burundi, Force de Reserve nkuko byoma bigaragara. Ibi byose ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda birashyirwamo imbaraga ku mvo zo kugira ngo nga mu Burundi habashe kubaho gukomeza kugaragara igisirikare kiremere cyane, igisirikare gikomakomeye cyane, igisirikare kigezweho gishobora kuba cyocungera umutekano ku rugero rudasanzwe. Ikaze kuri mwebwe mwese rero, kuri mwebwe mwese kandi mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu cyane ariko baratwumviriza nga kuri no mbonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Burundi News TV ni mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategura ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Nitekana umunezero gusubira kohereza mwiriwe cange mwaramutse ku banywanyi b'ibiganiro byacu abariko baradukurikirana n'abatwumviriza bari nga mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura, abari Igitega ku mugwa mukuru wa politike, abari Ngozi, abari mu Cibitoke, abari muri Mwaro, abari mu Kayanza, abari Bururi n'ahandi mwese ndabifuriza kumererwa neza cyane, ndabifuriza ibihe byiza koko. Abari mu karere k'ibiyaga bigari, abari mu makungu ya kure mwese twizere ko mukomeje kumererwa neza, mukomeje no kugira ibihe byiza cyane. Mwese turabahaye ikaze. Ari ubwa mbere usanga kana gusaba cyane kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Kaze kuri mwebwe mwese rero muri ko muradukurikira, munyemerere amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Nkuko rero bitangazwa n'amasoko yacu ariko araherereye nga mu gisagara ca Uvira, nkuko byuma bigaragara abazarendo barakomeje gushakisha amaboko mashasha kumvo zo kugira ngo barabira hamwe rero ingene bashobora kuba bohangana ndetse bakaba bashobora kuba bokongera kubona ingufu nyine zishobora kubashikana mu kwigarurira ibisagara bimwe na bimwe byarigaruwe n'umuhari M23. Ubuseruko bwa RDC u Burundi buriko rero nyine burasongera ayisibe buri kumwe rero n'igisirikare hamwe n'abasivile bariyandikishije muri wazarendo. Bukavu kwigenekerezo rya 24 Rusama 2025 mu gihe Uburundi bwamaze kurungika ku mugaragaro hafi abasirikare bashika ku bihumbi 10 nkuko byoma bigaragara barashika ku gihumbi kugwana ku ruhande rwa FIDC mu seruko bwa Kongo. Hari ibiriko rero biraba biteye amakenga, iyandikwa n'iyinjizwa y'abasivile rirabandanye giyongera. Impunzi hamwe rero n'abahoze ari imisore y'inkorabara y'abarundi mu migwi ya wazarendo, urunani rw'imigwi y'abitwaje ibigwanisho irashigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibyo birashobora rero nyine kubyura intambara mu karere k'ibiyaga binini. Imiyabaga rero y'abarundi irabandanya
kubandanya yinjira iyo migwi y'abagwanyi muri teritwari ya Uvira bagata ibikorwa rero byabo bya misi yose birimo nk'uburimyi, urudandazwa, kunguruza abantu ku mapikipiki cange kumwa, bakwezwe nyine n'ibyo bemerewe guhembwa n'akazoza kabo keza, ariko bamenyeshwa twizeye ubuzima bwiza inyuma y'intambara, leta ya Kongo izoduhemba nk'abandi basirikare. Niko rero umwe mu basore binjiye muri Wazalendo yaravuze akavugira ikiriba mu makaritsiye rero ya Kasenga, Kavimvira, Kiribura ndetse n'ahitwa Kawize hamwe na Kiriba. Intahe ni nyinshi cyane, bamwe mu mpunzi ziva mu makambi ya Mulongwe, Rusende cange se Mwisange barabonetse bari mu migwi y'Abazalendo nk'uko byama bigaragara. Umwe rero mu bakozi b'umugwi w'igihugu jejwe impunzi ba Ibaraka aratabaza agira ati impunzi ziramaze amezi arenga 5 zitaronse ikintu na kimwe rero nyine kizifasha, bamwe baraheza nyine kwinjira mu migwi y'abagwanyi ariko ntibabyemerewe kandi si uburenganzira bwabo. Kubw'amasoko yacu muri ako karere abasirikare bashika ibihumbi 10 b'abarundi bafashwa n'abagwanyi b'umuhari w'ugwaruka bw'umugambwe uri ku butegetsi Imbonerakure bari muri RDC. Igisirikare cy'u Burundi haraheze kandi umwaka urenga kiri mu bikorwa rero nyine byo gufasha kugwanya M23 n'indi migwi ikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Abashakashatsi nyine nk'uko byoma bigaragara n'amashiramwe aragabisha ko amabi ashobora kuba yo kwiyongera. Birashoboka cyane ko nyine abo banyamahanga bashobora kwaduka bagakora amabi cyane ubusuma n'ubwicanyi. Niko rero nyine umwe mu bahinga mu bijyanye n'umutekano mu karere asigura. Mu gihe rero bimeze uko nguko, abenshi basaba ko hotandukanywa Abazalendo nyabo n'abatari bo nyine bagirizwa gukora amabi bigira ko nyine bariko baragwanirira igihugu. Gushika ubu Kinshasa rero nyine bivugwa ko byoba bigora gukurikirana iyo misore y'inkorabara isanzwe inashigikira nyine ititayeho amabi akomeye ubwo gwaruka rukorera abasivile nk'uko byoma bigaruka. Umwari M23 ukomeza kunenga imikorere y'ubutegetsi bwa Kongo cyane cyane mu bikorwa byo gushigikira Abazalendo ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Hagati kandi nubwo bihagaze gutya mu ruzinduko Variso Ndashimiye ariko aragirira Kinshasa, nubwo ataramenyekana byinshi kubizovugirwayo, ariko kandi amakuru yoma aradushikira cange amakuru yo akomeza kugenda aratugerayo, akaba ashimangira ndetse anagaragaza ko rero ngaha mu Burundi uko byagenda kose ngo bashobora kuba bariko barategura kurungika abandi basoda benshi nk'uko byoma bigaragara muri ivyo bikorwa. Nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga, byitezwe ko impande zombi zishobora kuza kuganira ku bikorwa bimwe na bimwe cyane bijyanye no kurabira hamwe rero uburyo umutekano ukomeza kuba mwiza cyane ndetse n'imigendanire ikaba yokomera. Igisirikare cy'u Burundi harashizwe ko rero nyine gisata gishasha kigiye kunganira abajejwe umutekano mu Burundi, Force de Reserve. Umukuru w'inama nkuru rero nyine araribonye muri CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye yaravuze ko nyine hagiye rero gushigwaho igisata kijejwe kunganira abajejwe umutekano. Hari kwigenekerezo g'17 Rusama 2025 mu myamamazo uwo mugambwe waragiriye rero nyine mu ntara yagutse ya Burunga neza ku kibuga c'Igisenyi Imakamba. Icyo gisata rero nk'uko byama bigaragara Force des Reserve niki icyo gisata gisigura bene gihugu bakora rero nk'igisirikare ariko batari ku murongo ubutumwa rero nyine ako kanya yamara nyine biteguye gutabara igihe cyose bibaye ngombwa, aho ni nko rero gufasha abasanzwe barungitswe ku rugamba gusubirira nyine abarushe canga se gukingira aho rero hari ikibazo kiremereye cyane. Force de Reserve kandi ni igice cy'igisirikare gifatwa nk'ingufu rero ziyongereye kugira ngo gihangana rero n'ibyadutse canga se gikomeze urugamba nyine igihe goba rukeneye. Sijyambere kandi iki gisata kiyumviriwe ko nyine mu bijyanye n'umutekano bwa mu Burundi mu mwaka wa 2022 inama nshingamateka yarize integuro
yishigwaho ry'umugwi witwa Force de Reserve Etat d'appui et de Développement du Pays. Uyu mugwi warategekanywa kuzojamwe rero ugwaruka rw'abanyagihugu biyemeje kujya muri icyo gisata gushaka kwabo. Intumbero ngo kwari guha rero ubwo gwaruka inyigisho zijyanye n'igisirikare hamwe n'izo kwiteza imbere. Bamwe rero mu bashinga amateka baragaragaje amakenga menshi nkuko bigaragara. Hari abashinga amateka rero batabona akamaro ko kuvanga abenegihugu basanzwe hamwe rero n'igisirikare mu bijyanye n'inyigisho bahabwa. Alan Tiliberiti Mutabazi, umushikiranganje wo kwivuna abanzi, yarishuye abo bashinga amateka ko rero nyine ubwo gwego rutaje ngo rube rero umugwi wo kurungika ku rugamba, ahubwo nyabona rufashe nyine mu rugamba rw'iterambere. Icyo gihe kandi yarashimangiye ko ugwaruka rukwiye nyine kugira urukundo ku gihugu by'umwariko cyagwibarutse gutyo bafashe muri iyo nzira mu ntumbero yo guteza imbere igihugu nk'uko byoma bigaragara. Umushikiranganje Mutabazi Tiliberiti kandi yarerekanye kandi ko uwo mugwi by'umwariko uzoba ufise ibiro bikorero nyine byabyo, amashami iyo mwembu amwe rero n'ibigo by'imyimenyerezo ndetse no gukundisha igihugu hamwe ndetse no gusubiramwo inyigisho z'abasirikare bahoze mu gisirikare. Ikindi kandi abo bazokwinjira muri uwo mugwi nyine ntibazofashwa n'amafaranga, by'umwariko ntibazoronswa umushahara, bazofatwa nk'abigisha nyine canga se abariko barakora imyimenyerezo. Ibyo byizwe rero n'inama nshinga amateka birindirijwe itegeko rizobyemeza kugira bijye rero mu ngiro nkuko rero tubisanga kwigenekerezo mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kwigenekerezo ry'umunani Rusama 2025 harashizwe umugwi ujejwe gutunganya neza icyo gisata. Umukuru uwo mugwi ni General Major Sibomana Iganase, makirikire yiwe ni SS017 nkuko byuma bigaragara kugeza ubu mu Burundi, kandi baramenyesha ndetse bakanavuga yuko biteguriye neza kuba bajya muri ibyo bikorwa. Ni mu gihe kandi mu Burundi hari ikibazo cy'abasirikare kumvo zuko bama barakomeza kurungikwa mu ngwano muri Kongo. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yarabonetse ku nshuro ya mbere nyine mu mwambaro w'umugambwe CNDD-FDD. Mu masanamu y'ikimenyesha makuru akomeje kugenda aragaragara USAID Burundi, USAID Burundi, Ndirakobuca yaragaragaye mu bikorwa by'imyamamazo bya CNDD-FDD biriko birabera muri commune Rugombo ni mu ntara Cibitoke asanzwe aravukamo. Lieutenant General de Police Lieutenant General Ndirakobuca yaheruka gushigwa mu karuhuko mu nzego z'igipolisi cy'u Burundi n'itegeko rya Perezida Evariste Ndayishimiye ryo kwigenekerezo g'ikenda Rusama 2025. Kubw'ibyo akaba rirashobora kuba rero umunywanyi icese w'umugambwe nyine uwo ari wo wose, ibisanzwe bitemerewe rero nyine abari mu nzego z'umutekano za gisirikare nga mu Burundi. Amakuru y'amara tugere muri no mwanya aravuga yuko hano muri CNDD-FDD ibintu byama birakomera ndetse bikomeje kugenda birafata intera mu gihe hama hibonekeza uko utumvikana no kutihanganirana mu bigendanye n'ivy'umugambwe. Tugareke mu kanya.